Ingomag. Turabaramukije, turabahaye ikaze encore une fois kuri Ingomag TV. On voit du orange, on voit une belle femme, elle est très intéressante. Mwotubwira aho muri bo? Nitwa Dorine Ndayizeye nkorera CTT koperative tuyungunganye twese tukaba dukorera muri quartier industriel avenue chaussée de l'agriculture numéro 25. Ego mudukeneye murashobora kudutelefona kuri 72 105 071. Ego hama info zose dukeneye turashobora kubaha carte de visite. Ego merci. Mwotubwira ibintu mufise muri koperative yanyu? Turakora amajisi zitwa akanovera jisi, turadetaya kuri 1000 francs, hama kuranguza naho 800. Turafise na ve locale yitwa Diampo, icupa tugurisha 20. Turafise n'utundi dutoyi tumwati ya 750 ml n'indi ya 333 ml kari kuri 10 000. Aho ni kuri detaye. Kuri prix naho yo kurangura turabaha kuri 15, utwo dutoyi natwo 7500. Ego merci. Turabona muri présent muri foire kandi hari amatante menshi. Mwotubwira numero ya tante yanyu? Numero ya tante yacu ni numero 63. Muhashitse hariho ivyo vyose mwa mukeneye. Ego. Ok, merci beaucoup madame, merci. Hama bon mwavyumvise bari présent muri foire numéro 63 nimwitinye boulevard de l'Indépendance en face ya stade Intwari. Karibu cyane mwinywera imivinyu amaju aryoshe cyane ya CTT. Encore une fois karibu kandi merci beaucoup. Amajisi yacu yitwa akanovera jisi. Thank you. Merci.